paraporo novuga yindi migwi minini wanashima novuga yasezerewe hakiri kare aha twogaruka novuga ku migwi yo mu Butaliyano raba uno munsi hasigaye equipe imwe yonyene yo mu Butaliyano ariko ugiye kuraba championnat mu Butaliyano na championnat muri Belgique yo mu Butaliyano iri hejuru aho rero cubona ubwiza bw'ino equipe hamukavuga ati ino equipe ni miburi hari akantu donc do qualité ifise ariko hambavu novuga yo kuba karifye muri iki gice ca 8 gishiri cyane nako nivyo ni ca 8 gishiri cyanyuma uragaruka karaba mbega inyuma imbere yuko ushika muri kino gice ca 8 gishiri cyanyuma yahashitse gute parcours yayo imeze gute bibutsanye gato ni equipe ya Club Brugge yatsinze aller retour ino equipe ya Atalanta Bergamo muri barrage muri zino nkino za barrage ziheruka hariya muri Belgique 2-1 hariya mu Butaliyano 3 urumva ariko kacuraba iriya club ya Atalanta ni club imeze gute ni club yatahukanye igikombe ca Europa League mu mwaka uheze ikomeye urumva hama ugasubira inyuma kandi ku rupapuro ne yari favori urumva ugasubira inyuma kandi match ya nyuma tutanguye kubona Club Brugge yariyo ni match novuga bakinye na City imbere yuko novuga bikarifya mu nkino za barrage basanga City hari Etihad City bayigora cyane gose ngira ngo urayibukira ya match equipe ya Club itangura gutsinda ndetse wanashima itembereza umupira imbere ya City abantu twese tugatangara donc ni Club Brugge rero wazuka iraba imbere ya Aston Villa ukibaza ati mbega Aston Villa ni vyahe bimenyetso vyiza donc yoza itugaragariza ikitwara neza imbere y'ukino ya Club Brugge uretse novuga ya malekri mashasha ya Aston Villa nabonye yatanguye ari menshi yatanguye ku munsi wejo hatanguye Rashford hatangura Axel Disasi mengo nabo onya abandi baje mu nyuma Asensio buriya ntaje kubona Asensio yaje muri deuxième mi-temps yatanguranye nayo ntiyatanguranye nayo ahubwo yagomboye nko mu minota ngaya nko minota 60-70 ariko ayo marema nico kintu novuga Aston Villa yaje yishimikije kavuga ati nimiburi imbere y'ino equipe uravye budget novuga dukoresha ntabihuriye nindi ya budget ya Club Brugge tutegereza kuza kwihagararako ariko kandi ukaza novuga no kubakinyi bafite experience imbere novuga y'ino equipe ya Club Brugge Aston Villa ifise munyegori champion du monde uriya Emiliano Martinez irafise aba bakinyi ba Lucas Digne babunyoye aba Magine bari bagarutse mu kibuga kapiteni wabo ba Yuri Tiermens ababirigi nyene yavuye ngahanye yabaye forme muri iriya club muri iriya equipe nabonye mukomera amashi cyane bamukomera amashi ariko sinzi ko uko yakora ku mupira niko bamuzomera niko hatera induru bamudestabilize voilà ariko comme ari umuntu maze kugira iyo matiritiri hejuru ntacyo byamubwiye nabibonye no kuri match ya Arsenal na Brighton ku musore yitwa Leandro Trossard voilà umugenzo nyiyo wahaciye nyene barafu ni nkuko gutibwa mu giswahili voilà rero Aston Villa yinjiye mu rukino neza batangurana uvuga ko impose imbere y'ino equipe ya Club Brugge malgré que Brugge ifise umukino sukuye wo gushira umupira hasi bagatembereza ariko igitsindo novuga baronse ku gice ca mbere ino equipe ya Aston Villa yari kudope arete umupira wagarutse novuga uvuye kuri corner ha muri ya mukinyi Bailey aratera reprise gucyanye umupira uja mu igori kira gitsindo cahaye inguvu equipe ya Aston Villa ariko hakiri kare ku munota wa gatatu hakiri kare cyane gose gusa no equipe ya Club Brugge bihagaze ko nk'abantu bari mu rugo donc hari uburyo novuga bagerageje kwerekana koko bari muhira kuko ugiye kuraba nabakinyi buba ku rukino kuva mu igori ryabo gushika mu igori rya Aston Villa ni gitsindo baronse gendo rawe nyene cubakitse cyari gitsindo ciza cyane gose igitsindo ciza cyane gose cavuye novuga ku ruhande rw'ibwamfu hari anye muri ya mukinyamera nk'ucenga ariko arabona position nziza cyane gose umukinyi mugenzi we hari inyuma ya surface hamaramuha umupira barawushira mu izamu gusa nabonye mu gice ca kabiri equipe ya Club Brugge yavuye mu rukino totalement
donc hari uburyo novuga ino migwi rero bitaragira iyo experience yimanura imbere yemera ikimanura imbere y'iyo migwi baba ariko barahura donc ikitahura yuko igisigaye ari ukugira ngo barabe yuko bojera novuga urwo rukino kugira ngo n'imiburiburi ibiza kuboneka bize kuboneka mu nyuma rero ino equipe ntiyasubiye donc yakina ariko ukarondera novuga ivyirikiraharanira ukarondera uko bashika mwizamu bikabura ariko ino equipe ya Aston Villa yoyo yagerageje novuga guprofita amarera mwamwe wabonye yuko nk'igitsindo ca kabiri bacitsinze umukinyi w'inyuma wa Club Brugge ari oblige niwe yacitsinze ujya mupira ico yari gukora kikaba ciza nuko yari kusohora awurenza premier poto uga uko mupira wari guparvena kumujabuka umupira wari kugenda kwantuze kwa Watkins Watkins par accident rero awukurayo nabi asanga ushize mwizamu nk'iryo nikosa rya panique niko no bivuga ni donc buri kurava mu rukino kuntu ariko kandi si iryo ryonyene ico gitsindo nyene mwene iconye nico cabonetse nko mu gitsindo ca gatatu uraba hari gere kosa uriya mukinyi wa Club Brugge yakoze muri surface muri mukorombone ryatumye novuga haraboneka penalty y'igitsindo ca gatatu ca Marco ca Asensio donc ni equipe ya Club Brugge mu gice ca kabiri bibuze baratakara barananirwa novuga kubandanyiriza kuri gwa rugwero canke gwa murindi novuga gwice je ico nabonye babuze nico ca justifier ino migwi ibiri uko yaje mu rukino ino migwi ibiri twaje tuzi yuko hariho imwe iri en forme ndetse yagiye yitwarana neza kandi ari equipe tutamahigo ari equipe ntoya muri rusange iyo ni Club Brugge wavuze parcours yabo nivyo bakoze nivyo bagiye barashikako imigwi bagiye bananiza ni myinshi sinigita bamene ni birana justifia n'uburyo wabageze ngaho muri weekend finale hariho benshi bagiye bitwa ngo nabo mu bubiri ariko Alonso giye gukompara champion bamwe barimwo ni abandi barimwo urabona difference ya mbere yino migwi Aston Villa hamwe na Club Brugge ni difference ubona kuko bamwe bava muri Premier League abandi bava muri ntuzenya muri Jipile Pro League nkiri no muri zitano zikomeye mugihe abandi bari muri championnat iyoboye izindi zose no muri ziriya zitano ariko waja kuraba n'ama effectif y'iyi migwi urabona nyene difference y'ino migwi raba nka Simo Mignole aheruka mu Iburaya burya jena natangaye kubona Simo Mignole akiri mwiza kuriya ni mwiza amaze presque 10 avuye muri Liverpool muri Premier League aho izi za Aston Villa zipambanira donc ugiye kuraba iyo difference ukaraba nka difference y'abakinyi Aston Villa itunga na Club Brugge urabona difference igaragara mu rukino rero uko bagiye babigaragaza je mbona Club Brugge yagaragaje bwa bwiza bwayo gice ca mbere ndetse na mu gice ca kabiri wowe ubona ko bavuyemo ahubwo jewe ijya maturité wari kuravuga ijya ntuze ijya manque d'experience yabakoze kuko igice ca kabiri catanguye ari kimwe ku kindi mbona intention ya Aston Villa ari yo kuvuga ngo turabe ko tworangiza tutankesheje rindi gori dufume tuzogena mu Bwongereza ari kimwe ku kindi kuko Alonso ibi bitsindo bibiri Aston Villa yakironse kimwe ku munota wa 82 ikindi ku munota wa 88 umva vya hari hacerewe cyane ariko imbere yuko Aston Villa ronka ica kabiri ca gatatu iyi equipe ya Club Brugge vyashoboka kwibatanga gushikana ivyo bitatu kuko yaronse uburyo bugaragara nk'umutwe wa kapiteni wabo hariyo n'indi kombinezo yabagize buba ku buryo bwiza cyane umuhungu atera no kubamfasanga ateye umupira nabi umva vyashoboka ko Aston Villa ariyo itangura kwankesa bitatu ariko manque d'experience manque d'efficacité kuri no equipe ya Club Brugge bibakorako aho rero ni ubonera equipe ziri mature kuko iyo zihushije mu match nkaya ejo niyo namye ndabisigura neza Alonso mu match nkaya aya yo gukuranamwo
amakosa ukora arakugaruka ko akagukura Arakugarukako. kuko wewe urabihushije muga wewe waronse uburyo bubiri muri buke mu butari bwinshi yaronse ariko warabukonkerera bivuyemwo bingahe bivuyemwo 3 kuri kimwe ntabwo bi reflecta na gatoya image y'ugurukino ukuntu rwari rumeze en terme de possession iyi equipe ya Club Brugge yari hejuru cyane en terme ya matir cadre Aston Villa hejuru kuko yashizemwo izo 3 zikinjira zose ariko amatire muri rusange Club Brugge yari hejuru amatire 11 kuri tentative 8 za Aston Villa urumva ko ino equipe nayo nyene yagerageje kuba nziza niko bimeze rero muri Champions League knockout nkiyi Alonso icudakoreye muhira burya urabe equipe zose zigerageza kuraba yuko ari resultat bakuye muhira sinibaza Alonso yuko equipe nka Club Brugge hari ico yoziga kuzoja gukora hariya kwa Aston Villa biragoye cyane biragoye Villa Park sinzi ko hari ico boba bacize umuntu wese ashobora kuva ngaho yizeye ati byukuri iyi match irangiriye ngaho match yindi twovuga twonagaruka ko ni match yari kihuza equipe ya Lille na Borussia Dortmund. Lille Alonso ni equipe yakinye finale ya Champions League y'umwaka uheze bakina na Real Madrid. Bambe equipe ya Dortmund yakinye finale ya Champions League y'umwaka uheze. Uno mwaka abantu baba yiteze ariko uno mwaka kuva baba batandukanye n'uriya mumenyeza bari bafise kiriya gihe bakamusubiza Nuri Sahin nawe akarinda agenda n'uyu ico bakoze kidasanzwe nuko nyene ari equipe yashoboye gushika muri witindo finale gusa ariko classement yabo muri championnat nimbi cyane bari mu kibanza c'10 na zimwe mu match bakinye muri Champions League ntiyari nziza amamatch mabi bagiye barakina amwe si meza ku rwego rwa Borussia Dortmund vice champion wa Champions League uravyumva amamatch ya bakinye na Bologna batsinda kandi ari ya nyuma urakoze cyane urabona ivyo byose biraje ariko ku rundi ruhande ni Lille Alonso yatanze ibimenyetso by'uko ari nziza kandi yanabigaragaje buriya jeje naravuga nti mu match abiri ejo navuga nti mu match abiri ndabona Lille ishobora kugira icikoze ikarengana imbere ya Borussia Dortmund ali maje ya Borussia Dortmund tubona ikigi ariko narubaha cyane Borussia Dortmund muhira kuko turayizi iriya tere yabo iriya Duna Park bakunda kuyitwara ko neza cyane ariko Alonso byatangwe buriya jeyo Lille muri knockout Lille yo muhira ndayikalifia ko ari resultat mbi sinzi ko nawe wari kubibona Lille yo muhira iba ari resultat mbi cyane kuko uri muhira ubufisa amavantage menshi ubufisa abafana novuga bagusuguma kuko urukino rugitangwe gushira rugihere rero nkuko ari kurabivuga kuri Borussia Dortmund ni fopa bagize ni fopa twizere yuko novuga bivanye na experience bafise kuko baranayisumba ino equipe ya Lille kuko atwango bivuga bafise finale bakinye finale yo mu mwaka uheze bakina na Real Madrid ariko turanabamenye muri Champions League na Borussia Dortmund kenshi garukira muri za demi finale za quart de finale mu gino Lille yoyo ishobora kuza nka rimwe mu myaka 5 muri UEFA Champions League ino Lille ishobora kuza novuga ukayibona novuga muri urugwego nka rimwe mu myaka 10 rero byukuri kuri Borussia Dortmund twovuga ko ari fopa ariko ntitwoca novuga tuyita cyane gose kuko ni equipe ishobora gukora icari cyo cyose umwanya n'umwanya kuko uraba muri zino nkino za barrage uburyo novuga yagiye kwitwara neza hariya muri Portugal nivyo yari equipe novuga nayo nyene yari kwitanga ibimenyetso bitameze neza equipe yitwa Sporting Portugal ariko ni equipe novuga ya Borussia Dortmund yagiye kuyitsindira ibitsindo bigera kuri 4 n'imbatari 3 urumva aho sirashobora kuvuga ati ni equipe ubona ko nivyo urwego rwabo ruko rurakoroka ariko ni equipe je nemeza Dortmund yuko umwanya n'umwanya aha ariho hose ishobora kuranversa novuga ivyiranversa hama ikikarifya imbere yino equipe ya Lille nibwo Lille novuga kugeza no munsi tuvugana ari equipe iri kiratanga ibimenyetso byiza twonayigira nanziza imbere yino equipe ya Borussia Dortmund
ko nayigira nziza ariko wewe kubwa uvuga uti aka experience ka Voilà. Borussia karashobora kubaherekeza kakabafasha kwikarishya karagumizaho donc ayo mahirwe imbere ya ntuje cyane gose ariko nayo nabonye ikora amakosa make Lille Lille ikora amakosa ikipe make yashoboye gutsinda nka za Real Madrid iri muhira iyo nayo woyuba uko biri kose hari intambwe bateye hari intambwe bateye hari intambwe bateye gusa je ku bwanje nkino match bazoza novuga muri phase nako mu gice mu rukino rwo gusubiriza amahirwe bayanganya ari nka 50 kugeza ubu niko no bivuga urabona ko Borussia Dortmund itarahebura ntirahebura je mbona yatashe kabisa je ndabona yatashe kabisa je ndabona kabisa ifise simbona nteranije na sezo yabo niho mpera mu kuvuga gusa ntiyarimbi yagerageje kuba nziza cyane nka possession 57 kuri 43 Alonso aba bagabo bagize tentative iyi match rero yayugaye cyane kuko ijya score ni nayo tiri cadre bagize buze ni nayo tiri cadre bamwe bateye rimwe Borussia Dortmund bien sûr yagiye mu rukino hakiri kare Karim Adeyemi yabatsindiye ku munota wa 22 ariko umukinyi yitwa Arnar Haraldsson wa Lille aza kubatsindira ku munota wa 68 niko byagenze tiri cadre imwe ku yindi rero Borussia Dortmund ntaco batari bakoze kuko mugabo tire muri rusange Lille yari nziza ubona ko Lille yari harakantu ko kuzibira yari yazananye muri runo rukino rwa Borussia Dortmund hamwe na Lille n'inkino rero no rukino rwabereye rimwe